ibitugwanya n'ibiremwa ariko utugwanirira n'umuremyi. Vuga amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Ni ibintu byaremwe bifise imwe mejo byopfa ejo umva bifise igihe. Yego. Chabs. Yego. Ariko ukugwanirira n'umuremyi wa byose. We ntagira iherezo we napfa. Oya. Ni wategeka byose. Ahoraho. Yitwuhoraho. Wow. Iyo decision ndayifashe yarankoreye n'ubu idacankorera n'ubikomeje kunkorera kandi izokomeza inankorera. Wow. Kandi ni decision umuntu afata bitarangira yicujije. Wow. Wofata ama decision atandukanye bikarangira wicujije ariko decision yo kuguma ku Mana ni ntasubirizwa. My friend hariya mu cyumba abariye amabanga menshi. Si mimi wenyene hano mba muri mu mashuka nahe habera amabanga menshi abantu bararira koko. Mwoza na kamera katwereka nki nubwo yo bindwi imwe gusa bibera mu byumba reka. Sawa cyakora abantu bogwara depression cyangwa abandi bakibasha bati bwa ndi si jeje nye. Oya benshi boyigwara bakiro. Erega nitwa abandi bavuga bati nubwo rero kumbe nanaka se jeje nye reka ndeme muri wenyene uri mu bandi ahubwo emirugwana intambara mu bandi aheza ni mwijuru. Tayari batayari batayari kuba tayari umuntu wese aravyumva batayari ahubwo nukibaza mbe tayari mu biki batayari mu kwakira ubugombe bw'Imana. Mu bugombe bw'Imana kandi harimo ibisosa gusa n'ibirura birimwo kandi nivyo birura navyo ni byacu ni byacu niyo mirura zinishwe twahiremye. Yes navyo ni byacu tube tayari kwakira ubugombe bw'Imana ibirura ibisosa tuvyakire tubishima Imana. Nihaza ibirura mera ubinwe nyene ubifungure neza ibibazo biradukomeza ariko biradukomeza. So batayari wakira ubugombe bw'Imana kandi ubugombe bw'Imana ni bwiza. Dico Entertainment. Hello ladies and gentlemen, nizera yuko mumeze neza aho muri hose natwe turashima ndiho niwe dukorera bino bintu bigakunda umunsi ku munsi. Uyu muntu mwari mumukumbuye ku yindi ncuro kuri Dico Entertainment yitwa Mimi Mihaye Diva Gikundiro Bright n'ayandi menshi. Uwo niwo nakiriye mu isura y'umurundi kazi agashatsi gake namuheruka afise mwinshi cyane ndakwakiriye. Murakoze. Umeze neza? Turashima Imana. Ese cyo bereka uburyo utanga uyu mwaka utekanye. Si kuri kamera gusa nahantu nagusanze wari witekaniye uri kura meditation akazi kabaye kenshi no munsi. Kari kenshi nagusanze ahantu hoze uri muri mood itekanye. Yaba byoroshe. Kutanga uyu mwaka ufatirwa gose gami uzomara ugeze. Fatirwa nyene. Nzomara fatirwa. Uzomara ufatirwa. Ariko biba ari byiza cyane. Undamukirize abantu badukurikiranye ubona yuko abari benshi cyane baba nagukumbuye. Turagushimiye cyane Yesu Kristo ko watugiriye neza ukaduha umunsi ukaduha kuba imbere ya Dico Entertainment. Tukaduha kuba imbere y'abakunzi bacu izina ryawe nirishimwe tukoretse umwanya tugiye kumara hano tuganira uze kubana natwe mu byo tuvuga izina ryawe Kristo bagirishikwa hejuru ni mu izina rya Yesu ndabisabye kandi ndabyizeye amen. Abakunzi ba Dico Entertainment na abakunzi ba Mimi amaro Imana bane namwe kandi yongera bane nanje ndabifurije. Bonane. Nibaza yuko kabisa biba uko udusengera udushira mu maboko y'Imana ukanabaramutsa cyane. Utanga uyu mwaka umeze gute hambavu ibyo nariko ndavuga ngo uko ndakubona? Meze neza ndashima Imana. Wow. Dusubire inyuma gato utwibutse uwaruheze kuko twinjiye muri uwo tugapfa kuvuga uko biriko biragenda uca twibukije uko byari bimeze uko byagenze uwo menga hari ibintu twaba dusimbye. Umwaka tumaze n'umwaka wakugendeye gute muri kariyere yawe? Uwaheze wari mwiza wabaye nk'uko Imana yari yarawutegetse kuzoba. Ndawushimira Imana cyane nawubonye mu Imana kurugira Imana yifuza ko ndayibonamo. Rero nabyishino uvuga ko ugenda amahoro warakoze je wambereye mwiza wambereye mwiza
cyane ahubwo Wow, nabonye una postinga wibuka ibigi byigaze kuko bako binakurikirana n'ubundi mwakuvuga ati mana ndavyibutse numva notanga amashimwe iriya kaya kubaye ko mu nzira uje Gitega ntuzoyibagirwa ijya buri uko umwaka ushitse ijya atari kigeze uravyibuka cyane ijya ahubwo ndanayibagiye nanje ubwanje naba niyibagiwe oya naba ni nko kwibagira aho Imana yagukuye niyo mpamvu nashobora kuyibagira wow umwaka wari mwiza cyane je niko novuga kuri wowe kuko twakubonye wurira indege uje hirya no hino ukora ibikorwa byinshi biriya bintu wavyakiriye gute ko menga nibitangaza rimwe rimwe bisiga ubwenge kuri jewe byari bitangaza ariko ku Mana ntivyari bitangaza kuko yari yarabiteguye kuva kera rero nabishimiye Imana byantumye guca bugufi imbere yayo byanteye guca bugufi imbere yayo numva icubaro nogeha yabikoze buriya nubwo mvuga ngo wabaye mwiza hano mwisi nukurira no gutwenga bikagenda bikurakurana buriya nta misi iyo yarabuze aho nabona arayakoroye amosozi kandi nyene hanyuma ko twagumye tubona utwenga tugeze twumva reality ni kwa kuntu umuntu yiherera akarira yashika hari abantu akashika yihanaguye ameze neza uragenda mu cumba ukarira hanyuma bagera imbere y'abantu agafondote bikagenderamo muzi ko abantu baba babona muri abastare muvyibushe musa neza wambaye neza bakakubona mubahereza ibintu byiza batigera bibaza ko namwe hoba hari ibibagora mu buzima ahubwo tubibahaye bo bishobora kubyikorera kumbe namwe murakubitwa mugahura n'ibibazo nk'abandi bose ahubwo twe dukubitwa gusumba abandi bose kuko uri umuntu uri imbere y'abantu kubitwa gusumba abandi bose kuba ufise ibigeragezo bituruka impande zose bikugerageza bishaka kugushira hasi my friend nibiba byoroshe nibiba byoroshe kabisa nibaze ko iciza ariko nukubitsinda ukabibamwo ukabandanya umuntu mwiza ukabandanya uri mimimire babona abigisha igitondo na nijoro biciye mu bikorwa byase na cyane cyane ko ibikomeye Imana izabyorosha yenye nikabyorohereza izabyorosha ikintu cya mbere uba ugomba kumenya nubwo byaba bikomeye gute wizera Imana ituma byoroha kuko wowe nta nkomezi ufite zotuma ibyo bintu bigukomereye byoroha cyangwa ngo bimere uko ushaka oya ahubwo wizera Imana niyibifyonda ikabyorosha nubwo biba bikuriko nta nkomezi biba bifise kubera ko ibitugwanya ntibiremwa ariko utugwanirira n'umuremyi haleluya gasubiremo aka kantu gasubire iyo mvuze akantu nkafashwa nanjye mba numva ibitugwanya n'ibiremwa ariko utugwanirira n'umuremyi vuga amen amen haleluya amen iyi ndayivuze imvuye ku mutima kuko uvuze ijambo ryumvikana cyane ibikugwanya diko n'ibiremwa ni ibintu byaremwe bifise imweme ejo byopfa ejo umva bifise igihe cyabyo ariko ukugwanirira n'umuremyi wa byose we ntagira iherezo we napfa oya ni wategeka byose ahoraho yitwa uhoraho sinzi nimba aka kantu uburyo nakumvise namwe mukumvise ariko karakomeye cyane mise ntahura akantu kavuga ngo uramutse ushigikiwe n'uwo muremyi wabigira akabigirura numva utokangwa na bya biremwa bigenzawe mu gihe mbere nawe uri kiremwa kiri sacré kinahagarariye bya bindi byose ntabwo urugendo rurakomeje ku rundi ruhande muri kariyeri yawe aho ugeze mba numva amengo umuntu yakomeje kwikorera ko cyane mu bijyanye no gushikirana n'Imana ni ingingo wafashe cyangwa n'ibintu wisanga mwuko ni decision nafashe kutazova ku Mana kandi kuva iyo decision ndayifashe yarankoreye n'ubu idacyankorera n'ubikomeje kunkorera kandi izokomeza inankorere kandi ni decision umuntu afata bitarangira yicujije wofata ama decision atandukanye bikarangira wicujije ariko decision yo kuguma ku Mana intasubiritswe my friend ni decision udashobora kwicuza mu gihe nyine uyifashe uri seriye ukaba seriye ko Imana ikunda ibintu biri seriye niba ufashe decision yifate ureke guca hirya no hino
jambo ry'Imana bango ntitugatambamira iburyo n'ibumoso mu majambo make mu mwanya umwe ndabinye ndiko ndi umukristo mundi mwanya niva yanze vuga ngo nikiye ibice bibiri kino gice kirakijijwe ikindi kibereye ahandi Sabina Imana nibikunda Imana nikunda umuntu yuva yanga niba uhisemo gukizwa ubibemwo ubu umukristo wera imbuto zo kwihana wera imbuto z'abakristo kugira no kubona wese avuga tujya mu Kristo n'ivyamwa yamwe n'ivy'abakristo hanyuma uhisemo kuba umupagani pagana kumbe Imana nikunda umuntu aba hagati na hagati Imana nikunda ngo akazi yaje oya nukuvuga urakonja cyangwa ukabira cyangwa ubire ijambo ry'Imana riravuga ngo kudakonje cyangwa ubire ngira ndakudahwe ngere ndagute hariya nukuvuga ngo udashoboye kubira konja kuba akazi yazi yawe ntaho bufite bigamiye Imana sinzi ngira n'ibinakuzi kuko we kwa shetani nuriyo no ku Mana nuriyo urihe uwo muntu abari uko wapi kimwe diko nukuri niba twaremeye gukizwa tukavuga hari turaretse ibyaha reka twemere dukizwe tugendeyo n'umutwe n'amaguru n'amaboko twemere kabisa urumva ariko niba tudashoboye kubibamo nyene ngo tuba dukizwe nyene nitube abapagani dukora ibintu byose nyene tubikore nyene tubekime twenyuze je nahise mvuga ati Imana je mbaye nakijije ibintu byose no bikora hamwe mvuga ati je n'undi ndumupagani ndaho ndumupagani nkeneye Imana kiza kunabara ndumupagani nyene ndaho ariko nko kuzira iyi filosofi yawe uziko mbona ariyo kwe nko kuzira ngo kuvuga nabo umuntu kandi ntusambana ntunywa inzoga ntugira iki ariko kuzira kanwa ako kantu kwe my friend iki kintu urazi ko ari cyo Imana dufashe dukizwe neza ugahurira mu ifuru imwe n'umuntu yaryamanye n'abantu 50 irahaze zo mu isi yaraziriye ariko wowe urahurega kuzira kuvuga nabo yundi kuzira kubeshya umuntu kuzira kwanga tsikara abantu bazozira ubusa ako kantu konyene tsikara abantu bazozira ubusa rero nukuri nitwemera ubusa niba twaresemo gukizwa nidukizwe twumva nyene byatunaniye tubivemo twatimana ahantu kuri nkene butabazi bwawe genda umva byananiye hako nihishahisha ngenda guki oya ejo ndi mu mucyo ejo ndi mu mwijima oya kimwe tuwe mu mucyo cyangwa tuwe mu myiza Imana ikunda inzira zibiri zonyene konja cyangwa ubire akazi yaze Imana nikemera nibaza ko baba byumvise cyane nico ndanagukundira ugenda uvuga bimwe mu bikogwa wongera ushingira intaha Imana ari nako baba ariko bariga ari benshi bimwe mu bikogwa wakoze nkundire ndanagukeze filme yawe yatwaye igihembo gikomeye muri Fescab ni Inama iba iya kabiri imbere bamwe bavuga ko ngo bari ya mbere bivanye n'indi bariko birahiganwa yo ngukwiye kuja mu yandi mahiganwa yo hanze wavyakiriye gute cumva ijya nkuru nashimye Imana wabishimiye Imana wari uvyiteze uyu mwaka muzi ko ntanagiyeyo sinaho wari uri nibuka cyagiye gutora umenga umufana Jesse narindi kwera amakuru bayama nibereye ahandi hantu mu rubanza uri wigiriye mu rubanza ariko filme yawe yakunzwe kuri aho igatwara n'ibihembo bamwe batangiye kwidoga bati twarayikunze ariko nturi kurayiduha ikibazo kiri he kibazo n'ukuri nibamba barira cyambere siko nabishaka jewe n'ubwanje nashyizemo ingufu zanje zose ariko nyene ngo ibigora bigora umugabo kera bavuga ngo ibigore bigora umugabo cyane genda kwe ko tavuze ngo bigora umugabo kese bisigaye bitugora ndiko oyerega namwe muri abagabo mu yindi si kese bisigaye bitugora nagize ikibazo cy'umukinyi Alexis Shema Imana yamuhaye umugisha abona akazi kandi yashimira Imana ego imuhaye umugisha akabona akazi urumva akazi kana mu Burundi ni hanze y'u Burundi arajabuka sena yiwe biragoye kugira ngo umuntu ayisubirize ntibikunda murabizi ko ari acteur principal yego kandi hari ibyo tumaze gukora byo muri parti zokurikira ariko urumva hari bindi kugira ngo inama ishobore gusohoka bisaba yuko abanza kuza rero bene data mwihangane Imana dufashe agaruka amahoro twari tuzi yuko yari yagarutse ariko ahajye tugiye gutangura shooting baramuhamagaye rero sinango nibigeragezo sinzi ukuntu byita ariko buri Imana izi impamvu iko biraba ariko mu ijambo rimwe bafate yuko ikibazo
kiri kuri Oya, gihe ikibazo ntikiri kuri Mimi. mbose ico yateje mugabo kuba atari karaboneka oya si n'ikibazo nikiri kuri Shema kuko ibyo arimo n'umugisha kuko nanjye sinamubuza kuja ku akazi kamutungiye umuryango n'umugisha sinamubuza ahubwo nitwihangane no kuri fisi amakosa menshi imbere y'abakunzi banje ariko mwihangane nifuza kubaha ibintu byose mushaka ariko nanje mba nagwanya ariko asanga hari aho byanse urumva umukinyi abuze nta kindi kintu urindiriye ugomba ukarindira akazi bisigura yuko niyaza akaboneka filime kwandikwa ibikenewe byose birahari muzoca muyiba n'ubu nakubwiye ko ibyo tumaze gukora byose birahari hasigaye gusa kaza tugakora ibyo hasigaye arimwo then filime igasohoka kandi na hanyuma y'izo twizere ko hari n'izindi kimwe gusa je nkunda kubwira abafana bacu je sindabita abafana ahubwo ndabita n'abakunzi ukunda kubita abakunzi je ndiko ndabita abakunzi ko n'abakunzi nyene baze baradusengera ibi bikorwa byacu nyene bigira intambara nyinshi ako Imana izoguma ituma bikunda nyene bigenda neza ego babonye biteko baragenda nko bavyifuza baze baratwihangane siko twe ariko tuba twavyifuje ariko bidushikira uko tugasanga byabaye wow baba bavyumvise cyane hambavu y'inama hari ibindi bikorwa abakunzi bawe bo kwitega ubu vuba canke muri uno mwaka muri rusange woba warapanze nzogaruka kubivuga aho ni ku buryo nibaza ko uri kurava ku ruhande rwa sinema muri rusange ariko hari amakuru mfise yuko hoba hari ama event ushobora kuba ugiye gukora ubu vuba ego ya mbere ni y'inama yoyo ni sorry ngo ni inama yabayemo inama yakugumyemwo nanti bwanje ndayikumbuye urumva nza kuvuga ikintu nkasanga navuze kandi hajya nawe urayikumbura biteye ubwoba urumva nza kuvuga ikintu nkasanga navuze inama kubera iki nenye umubabaro abafana bafise nanjye ndawumva nawe kugerako sinzi ingene no bivuga ariko iyi rencontre ni ya Ineza umuryango witwa Ineza dufise nyene agasho ko gusangira dushima Imana kuvya dukoresheje umwaka uheze tuyerekana kubyo twifuza kuyikorera muri uyu mwaka yo ni Sunday ihuye na birthday yanje ibirori bigiye kwibiro na birthday biraza guhurirana ariko urumva bya birthday nta power bifise kuko jewe nta buryo mfise bwo kuzokorera bwo kuzofetera aba bantu ariko bobo surprising bashobora no kuyigufetera nubwo turi mu bikorwa byinshi byo nibyokunze turi mu bikorwa byinshi bigorana ariko bitavuze yuko ikintu cya mbere impamvu shima Imana ni umunsi nzo ndi kumwe n'umugwi Imana yancishijemwo urabaho kubw'inyungu zayo kandi ni ibintu nasengera akaba uhuye n'umunsi w'amavuko yanje mu yandi majambo nishimye mfise ishimwe ko navyarahuye niyo mpamvu urumva kuri uwo munsi umuntu abakeneye kuryoherwa basi nibwo ntoronka umuntu ansohokana nkisohokana afise nk'ibihumbi 10 oya ntukisohokana abantu barahari nshobora kunje nawe mfise nshobora kwisuba ati ndafise ibihumbi 10 reka nisohokana ahantu ninywera agafanta shima Imana birangira ariko ndavuga ati byo wapi reka bihurirane n'uyu munsi none turi kumwe n'abantu bafise inyungu nini mu bwami bw'Imana numva nyene nishimye ko Mana nzoshima Imana hama birangire birthday birarangiye uko niko witegekanye na kwitegura bitanavuze yuko washaka kwenyegeza nka surprise katofata nubwo hobo umunsi canke n'uwundi munsi ndazi yuko mukumbuye kubona diva wanyu arira asesa amarira bakumva nakuze barakumbuye kubona amarira ku maso yawe ariko y'umunezero of course kuko y'umubabaro yo ntibigeze bayabona y'umubabaro ntibanakayabona watubwiye kugenda mu cyumba cawe ukiherera hariya mu cyumba abariye amabanga menshi abariyo menshi cyane kabisa ni rencontre si Mimi wenyene hano muri mu mashuka nahe haberamo amabanga menshi abantu bararira koko mwoza na kamera katwereka nubwo yo bindwi imwe gusa yibera mu byumba reka
Ciao, cyakora abantu bogwara depression cyangwa abandi bakibasha bati bwa ndi si jeje nye. Oya benshi boyigwara bakiro. Erega nitwa abandi bavuga bati nubwo rero kumbe nanaka. Se jeje nye reka ndeme. Humura nturi we wenyene. Uri kurara kwa n'abandi we kurarira benshi. Hari igihe satana besha umuntu ngo ibibazo uri kurara cyangwa ni we wenyene reka. Kandi yamaze kubwira ngo ni we wenyene tumenga wosara. Humura nturi wenyene uri mu bandi. Ahubwo emirugwana intambara mu bandi aheza ni mwijuru aheza ni mwijuru niho tuzoba amahoro muri ivyo navuze ngo ntakurira kubayo ngo ntagupfusha nakwiganyira nakurara ubusa nahura cyo kwambara aho ni heza niho tuzoruhukira naho hano mwisi imwemere tugwana urugamba iciza no kugwana urugamba bwo no kugwana tunesha sinde gutsindwa tugwane tunesha duharanira insinzi ku buryo nyene ku musi wacu wa nyuma nyene tuzomera nka Paulo ngo naguhanye intambara nziza yo kwizera n'indangije urugendo rwanje amahoro bikiwe igitsibo mu bwami bw'Imana. Wow. N'umugoroba habuze gato muhemu wamenga yongendera mugasi no mwihaga uri kuvuga amajambo nyumvira umuntu ari karahunga muhemu yera we hari uburyo numva uri kurarema ikindi kirere kabisa nkumva nyene nanjye ndumva nacinjiye mwaho gute bwije umwasi w'umuntu n'amasaha ariko nakundi biba ari bike byiza navyo nyene biba bikenewe cyane nikora nkubwire nimba ari ikintu cyambere kinezera gusumba ibindi byose nuko iyi sinzo yisezera nkayivako hakaba hari ahantu ico kirakunezera canke kirakubabaza juzi ko namangira ubwoba canke nkumva matemo menga Imana kweli menga Imana yarikuye kutwongera nk'imyaka nk'amajana 5 ikora kwiki murabona ivyiza biri aha hantu ega nubwo harimo abaro hari n'ivyiza kihari hano ciza gihari reka ndakubwira impamvu ataciza gihari ngaho urabona igihe cyose umuntu ashitse ku kintu twita ciza abana b'abantu burinda niko tutobimenya burinda nikiba kivanzemo n'umubabaro twe tutoshobora kumenya oya nukuri kose umuntu basi nkukarorero ahubwo naguciriyemo nka ya couple nabonye uri kuraririmbira munezero mumeze neza ngomba nkaya ni kimwe mu bintu bikomeye kandi ntambuko z'ubuzima tuvuge izindi tutazi sibyo nk'umukobwa kuba yarasingiye umugabo agasengera umugabo sibyo akamuronka yamuronka agera mu rugo babuze umwana si umubabaro winjiye kubura umwana si gikomere nabyo birababaza hari n'abamuronka agacapfa wamuronka agakura kabikigaba wagira iyi si yuzuye kwibaza nubwo wowe ubwawe utogira ibibazo nyene muri wewe n'umuryango wawe inshuti zawe bujya kubaho neza wowe wenyene ntibabe bihagije hagisha kugira inshuti yawe kumvira imiro nawe kumva umubabaro nawe urakugeze uvuze ukuri uvuze ikintu gikomeye ahubwo nivyo nashoboka yuko ubaho uvuze ikintu gikomeye gute novuga ngo nifise amahoro 100% nzi ko hari inshuti yanje iri mu bitaro yabuze amafaranga yakura kandi ntari capable yo kumurihira uzi ko hari mutoya wawe agwaye cyane nzi ko hari undi muntu wo muri famille afise ikibazo ca danje kandi je nashoboye mani isi n'imiruho tuvyemere aheza ni mwijuru komise mbura umunezero uburira gute kumbe nabajya tubona menga byarakunze haba hari ibindi bintu nabo nyene kare bagwana navyo bafise nta nuwo biguha ngo uvyikore navyo bashobora niyo mpamvu atari byiza kugira ngo icyo nkabwira ubuzima bwanaka ubuzima bwawe burahagije ahubwo bubanemwo neza n'Imana iguha amahoro ububemwo neza urose ibijumbo bije n'amahoro usenge ushima Imana ubane neza n'Imana yawe hama witurize hamusaba Imana icyo wifuza ukibwira Imana yatubwiye ngo nihagize mwifuza ni mukinsabe musabe muzohabwa mudodore muzokugururirwa urumva nyine wowe ubuzima bwawe ubanemwe neza n'Imana hagira n'ubundi munsi ntuzifuza ubuzima ngo icyo nkamera naka n'ubuzi ibintu abarikagwana nabyo kandi watabyoshobora so niyo mpamvu dukwiye kunyugwa nyugukuri burya hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha Imana gufatanije no kunyugwa ngo bigira ikimazi kuri byose bigira ikimazi dukwiye kubaha Imana no muri kwacu ndi dukeya nyugwa no muri kwa kuntu umuntu yumva amenga hari bitagenda nyugwa muri kwa kutaronka ibyo wipfuza utwufise nyugwa natwo hamwe dushimira Imana buraca bugacana andi Imana izokongereza iguhe n'ibindi sinzi akanangiye kuvuga ariko abantu bagira ngo ndiyemeye ariko reka ndakihoza nta kuntu wagenda ukadushere ariko kanyibukije okay basi nari ahantu
ndiko ndaraba utuntu nyene sindatuvuga mu izina nibuka ko utwo tuntu ndiko ndaraba hari igihe nadusengeye igihe kirekire ariko umunsi ndiko abati coma ndumva nifuza umuntu nobasha kutugabaniriza tavuga ati mana wavyibutse ati mana uri imana ni ubaho hindura ibi rero uyu munsi ushaka udafise ikintu cyo kwambara umunsi imana izoguha impuzu kumva wifuza n'abandi banozi hari umunsi ushaka ufise inzara hari igihe imana izokugaburira ukaba ati nanje ndumva shaka abantu ngaburira rero intambara ducamo intambara tugwana buri munsi n'ubuhamya bw'ejo mani bamugisha tukiri muri ico kirere nyine naco tugiye guherezamwo byarangoye kukwakira ngo ugende atakantu gasa n'akajambo gahindura isi kuko iyo jambo niwe wanarikujije hano hantu usigiye abantu harakandi kantu gasa n'agatip kunganira ibintu bariko ravuga wosigira abantu hanyuma tuzoshije dusubira mu bindi bihe byiza twimirije imbere ko bwije abantu nibotahanayo navyo birakwiye oke reka ndabahe akantu ndiko ndagendera ko muri iyi minsi karavuga ngo batayari kuba tayari umuntu wese aravyumva batayari ahubwo nukibaza mbe tayari mu biki nico nagire mbaza ati voilà abe tayari gute mu iyo situation batayari mu kwakira ubugombe bw'Imana mu bugombe bw'Imana kandi harimo ibisosa gusa n'ibirura birimwo kandi nivyo birura navyo n'ivyacu n'ivyacu niyo mirurazi nishwe twahiremye yes navyo n'ivyacu tube tayari kwakira ubugombe bw'Imana ibirura ibisosa tuvyakire tubishima Imana nihaza ibirura emera ubinwe nyene ubifungure neza regard ko ibigeragezo ibiruranye n'ivyabigeragezo n'ivya bintu biza utabishaka ingya z'umukristo buryo umukristo adaca mu bigeragezo ntakura ntashobora gukura mu buryo bw'imwemo ni gute wokura wama uri haleluya amina atakibazo ugira wokura gute ibibazo biradukomeza ariko biradukomeza so batayari wakira ubugombe bw'Imana kandi ubugombe bw'Imana ni bwiza reka ndangirize kuri jambo rivuga ngo byose hamwe bifataniriza kutuzanira ibyiza byose hamwe iya bibirura nubwo byoza indani haba hibitseyo umunezero twe tutoshobora kumenya igisabwane mwihangane ko hari uwihangana kageza kwihereza mani duhana umugisha burije wari umugisha kubana nawe masista ndabashimira cyane kukanya muwa muduhaye nibaza yuko barafise ico bakuyemwo barafise ico bize barafise umuco baba baronse uri umuntu wacu nizera yuko navuba Imana yongeye kudushoboza tuzongera tugahura ukongera ukagira ico ugaburiye abantu haba muri bya bikorwa ukora buri munsi haba no mu majambo yubaka ugenda ubasharinga murakoze Imana duhana umugisha kandi turabakunda cyane mu dusengeranire bisigaye heza ni mwijuru tuzogera y'amahoro Imana bamugisha Dico Entertainment.